imbere yo guhabwa umunezero n'uwundi umuntu ari we wese ubanza kwanza kwiha umunezero kandi ikintu cari cyo cyose coza kikubuza umunezero vomye ke wogikasa rero kumbe nimba yobona ko byo mubera byiza kumbuza umunezero nopfuma ndamutakaza ariko umunezero wanje nkawugumana kuko n'umwana w'umuntu ya bakunzi ba BRENDA Melise ngo akayawukana yo tumaye ba filme hako aheba filme uge neza Melise ngo akaye ba filme yo tumaye awukana anyway reka nibandanyirize abakunzi ba BRENDA yako kantu bakumvise umugabo wa Melise yakumvise neza cyane ngo sambure umugabo wa Melise we yakumvise oya yabibaze ko yakumvise kandi nawe nyene arabizi vraiment arabizi yuko ndakunda filme cyane arabizi dawaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye cyangwa se bivanye n'amasaha muriko murakurikiranira ko kino kiganiro cacu bakunzi ba BRENDA rero nkuko mwamaze kuvyibonera kuri micro ni BRENDA KAJOL, behind camera ni Amos Kelly down in town. Yes, haramusi rero twabazaniye umutumire abenshi muramuzi ni umukinyi w'amareresi muri Buja Move Online TV, ni umukinyi w'amareresi muri Mr Sami Official, muri Zira Filme n'andesha atandukanye akina ahantu henshi ngiraza kubitwibwirira nawe sundi ni Melise Shuela ndamwanya namusaba kugira BRENDA Melise urameze neza yego ndameze neza cyane antwe turaberewe rakoze bakunzi ba BRENDA murabona ko yambaye nk'umurundi kazi antweta shaka cameraman vraiment ibi bintu numva nkeneye kubibona atabishize nk'inzira jewe oya vraiment araberewe umurundi kazi kamubyibonera kwija amategeko imico y'ikirundi arayubahiriza cyane gose Shuela urashobora kuramutsa abakunzi ba BRENDA yego bakunzi ba BRENDA ndagize mwiriwe namwaramutse bivanye mwese naherereye nibaze ko babwiye ndi iradukunda Melise umukinyi w'amareresi w'umurundi kazi nkuko mubibona namwe murabibona Imana yaranteye iteka icamamare Melise ni gute wisanze muri uno mwuga wa filme jewe nakuze nyene nkunda umwuga wa filme narifise indoto zo kuzoba umukinyi wa filme nubwo ntabone iyo bizoca narakunda gukurikirana filme cyane kandi cyane ego mu nyuma nyene puisque zari indoto naje kuvyisangamo watanguye filme ryari filme sindayirambamo cyane ndabifisemo nk'ikintu ca 2 ans ego okay ukiza muri uno mwuga wa filme nizihe challenge oba warahuye nazo cyane ukuri ndashima Imana nta challenge mbi ndahura nazo no kuri oya je mbona umenga ni sawa donc nta challenge nimwe urigera ubona mu mwuga wa film ngerageje kuraba bon ego ntizishobora kubura mugabo ndakibikiye ati rewe nta challenge ndi muri anyway Melise wumva wipfuza kugera hehe muri uno mwuga wacu wa film bon nifuza kugera kure cyane hashoboka vraiment ego uvuze kure cyane ni kuvuga muri Amerika gusa yoshe numva mu muganje wa filme nifuza guhura n'ibihangange bikomakomeye by'abakinyi b'amareresi en fait tujumva na kugera kure gushika iyo za Nigeria za hehe apana za Tanzania ngaho hafi za Amerika nyine ucuvyumva nawe okay ni bihe bihangange by'abakinyi ba filme haba abo muri Tanzania mu Rwanda za Nigeria uvuga ati uyu muntu numva nifuza guhura nawe bon narifuza cyane mu muga wanje kuzohura n'umukinyi yitwa Kanumba ariko urabona ko Imana itabikunze kugira imubike imyaka myinshi ngo ngere kuzokora umwuga duhure ariko nta kundi ndumva ata wundi mukinyi vraiment muri Tanzania nifuza cyane ahandi basi naho bari Nigeria naho bari hehe bon ndashaka kuzohura muri Nigeria n'umukinyi bita yakinye filme ya Beyonce
ya ndashaka kuzohura nawe cyane tugakoranya na ga filme gatese uciyora nawe na David ndamukunda cyane umuntu je nyene ubakundira iki ndakunda ukuntu baraktinga neza cyane uravye filme zabo usanga ari filme ziri ku rwego rwo hejuru filme z'inyigisho atari bwa bwana haba mu Burundi nuhe mukinyi wa filme w'umwigeme wo gukunda umukundira iki umwigeme w'umurundi kazi akina filme nkunda ndakunda Fanny Lavine ndamukunda kuko ugerageje kuraba filme ziwe abari filme zifise akanovera bivuga mu kirundi ngene ho byo bitahura arakina filme vraiment uyiravye nawe wenyene uvuga uti ego ndaravye filme ndundi ego ndamukunda Fanny Lavine cyane kandi niwe murundi kazi yatumye nkunda cyane rero filme donc niwe inspire ego tukuzi mu ma TV no vuga gute mu ma TV online menshi atandukanye jewe nshobora kuba ntazizi zose muri zo ndazi yuko uri umukinyi wo muri Buja Move Online TV muri Mr Sami Official muri Zira Filme nizihe TV ukinirako amafilme yawe nk'umuntu ashaka gukurikiranira he usibye izo umaze kudondagura hariho Rukundo TV mbega timu ya kankindi hari n'izinyine nk'urasanga nagiye gukorera ko nta simbe ni interesse kuzimenya nyine numva umpamagaye ndamufashe usanga nagiye ugerageje kwiyumvira wibaza ko bumaze gukina nka filme zingahe ngerageje antuka zirarenga nka 10 canke 20 kwanza zirarenga ni yihe filme umaze gukina ukumva muri iyo filme urakunze cyane hore baguhaye muri iyo filme narakunze hore nahawe muri Keza c'était Keza narakunze na hore yo muri Bukeye neza narakunze na hore yo muri guhemuka se guhemuka la karambaza ndacenda bitsi yego ni guhemuka narakunze amahore na Kenya muri Zafina ugerageje guca ku mayangi mu tujambo tuvunaguye ku bantu bako baradukurikirana urashaka kubabwira ati muri Keza bari bampaye hori imeze uku nayikunze ku mpamvu zinizi muri guhemuka uko nyene muri Keza narayikunze kubera bampaye hori yo kuba umuvyeyi umumama narakunze cyane iyo sene ko nyine ndi umumama kuko ndishima kuba ndi umumama hama muri Bukeye neza narashimye naho nyene hore bampaye yo bwicanye mugabo yo bwicanye no buyamaye n'abantu be kenshi biruka ngo turabonye umuzimu naho nyene narayikunze guhemuka naho nyene narakunze hore yawo kuko nakinye ndi umukozi w'Imana nyene mama pasteur ndakijijwe narayikunze cyane iyo hore abakunzi bako baradukurikirana barashobora kugira igishika cyo kuja kuraba izo filme uhejeje kudondagura ko wakunze cyane gusumba izindi barashobora kubabwira Keza boyisanga hehe guhemuka boyisanga hehe Bukeye neza boyisanga hehe Keza guhemuka bozisanga kuri Buja Move Online hama Bukeye neza nayo baraja muri Mr Sami Official niho bayisanga Melise wewe gukina filme ubikora nk'umuhamagaro canke ubikora nko kwiryohera gusa tu no ntabwo ndabikora nko kwiryohera ndabikora muri jewe kubera ari zari indoto zanje ndabikora nk'umuhamagaro nimba ubikora nk'umuhamagaro Melise arubatse sivyo ego uno munsi bishitse umugabo wawe akakubwira ati guhera uno munsi sinkeneye kandi ibyo bintu bya filme urahitamo kimwe muri bibiri swat uraheba filme canke turahukana aho rero kuri Melise yoca hitamwiki bo kuri Melise puisque akunda sa vie puisque yikunda nyene ubwiwe kuko imbere yo guhabwa umunezero n'uwundi umuntu ari we wese ubanza kwanza kwiha umunezero kandi ikintu cari cyo cyose coza kikubuza umunezero vomye kewo gikasa rero kumbe nimba yobona ko
byo mubera vyiza kumbuza umunezero nofuma ndamutakaza ariko umunezero wanje nkawugumana kuko n'umwana w'umuntu ya bakunzi ba bidiwe Melise ngo akayawukana yo tumaye ba filme hako aheba filme uge neza Melise ngo akaye ba filme yo tumaye awukana anyway reka nibandanyirize abakunzi ba bidiwe yako kantu bakumvise umugabo wa Melise yakumvise neza cyane ngo sambure umugabo wa Melise yakumvise oya yabibaze ko yakumvise kandi nawe nyene arabizi vraiment arabizi yuko ndakunda filme cyane arabizi vraiment kandi nawe nyene sinaza ko yafatwa no mudayimoni no kugira abimbutse yes Melise urabona mwo inyungu cyane muri filme ku buryo bwaho uvuga ati uyu mwuga jewe no uraga n'umwana wanje ego cyane ya hari abantu benshi bavuga ngo filme ntizihemba ngo filme ngo ntizunguka amajambo menshi bla 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 wewe ni giki wotubwira wowe filme urashobora kubona ati irakubeshejeho nk'umwuga ndashobora kuronka amabezo yose nifuza biciye muri filme atakandi kazi kandi ko ku ruhande no nkoze ego filme urumva deje ndize mvuga yuko no bururu bwo kubera filme antuka nuko namaze kubona ko harimo ikintu runaka ego vraiment ko bwanje filme n'umwuga vraiment ukunze ukawitangira ukawukora ubikunze nyene n'umwuga mu yindi myuga yego vraiment kandi ndumva nanje n'indoto zanje ndifuza yuko abana banje apa ibindi bokora na filme bashobora kwibangikanya n'ibindi bokora bivanye n'ivyo nabo nyene bakunda ubwabo Melise hari amajambo menshi avugwa ku bakinyi ba filme babigeme canke abamama hari abantu benshi bagiye bavuga amajambo menshi hariho n'umuntu yigeze kwandika kuri page yiwe umugabo ngo jewe ngo nk'umugore wanje ngo sinomwemerera ngo gukina filme ngo paske ngo bijya bakora ngo muri filme ngo bariko barakina amasene ngo ukabona ngo umugore wawe ngo ari kumwe ngo n'undi mugabo ngo mu gitanda ngo bariko barasomana hari abantu benshi bishiramo yuko inyuma ya filme bavyaplika kurya nabandi bavuga ngo abakinyi ba filme babigeme canke baba mama je sais pas n'indaya bafise ingeso mbi bikini ni gikiho tubwira ku ivyo bintu abarundi turagoye cyane abarundi nico gituma tuzotera imbere dutevye urumva je sinzi ukuntu abarundi baremwe je nakubwira yuko ivyo byose babiyumvira ko sivyo nimba usanzwe uri ndaya ukaja gukora umugwa wa filme sawa mugabo nane nkaje sinaje kuva ntangwa no mugwa wa filme nta n'umuntu numwe arandiraga muri filme nta nuki diaspora fise kubera cakubonye muri filme nta nuki diaspora none ko bavuga ngo nta mukinyi wa filme numwe canke ngo nta mwigeme numwe akora kuri TV online ngo adafise ki diaspora no ubeshi je nawe mfise je na mu diaspora mfise nta n'umuhabara mfise nta n'urambwira basi yambo nta n'urambwira ego abambwira ati turakunda kuntu actinga iki sawa mugabo kumbwira ngo aze kundiraga ngo rankunze kubera ndumukinya amareresi je nta ndabona rero nje gutuma mvuga yuko ari ububesha ari kubabeshira ni bimwe gusanye n'abantu bacabona umenga ngo turi ku ma publicité turi ku isoko yani turi ku isoko turi mu kazi cyane bari kuzana ducafuza badutyoza we nimba yumva yuko umugore atomwemerera gukina film ni ku ruhande rwiwe ariko ivyo yiyumvira yuko apa ivyo baba ariko barashootinga baca baja mu kuvyapika no c'est pas vrai none oja kwapika ibintu n'umuntu mutari en relation byoza gute byogenda gute byo nibiba donc bavuga yuko hajyanya muba muri ko muractinga ngo donc bo hari abantu bavuga ati après tout nabantu mu sexe féminin na masculine zibazihuye birashobora gushika bariko baractinga bigakwancarara mugabo kubera batovyapika imbere ya kamera inbox bagaca bandikiranira ati erega Meri wari wanyisha kwimana ati yabuzunzi yo oya vraiment ivyo no kubabeshera ni bimwe nyene byo gutyoza abantu sivyo nta gato vraiment sivyo n'ububeshi vraiment bwenyuje kandi yego sivyo no kuri barabesha hariho abakunzi cyangwa se abafana banyu kenshi bakunda kutwandikira bakavuga ati nukuri abafana bacu turabakunda mugabo turifuza kumenya ubuzima bwabo bw'inyuma ya filme tuvuge ati yuko Melise inyuma ya filme ni muntu ki akunda iki yankiki
ja Melise avyutse mu gatondo akora iki akunda gufungura iki utuntu nk'utwo nyene Melise w'inyuma ya filme nindi Bon, Melise w'inyuma ya filme ni Melise nyene jewe ndi umu protestante ndakunda umuziki mu buzima bwanje bwa misi yose urazi no gutamba namaze kumva ndiko ndatamba urazi no gutamba umuziki atazi gutamba akumvise gusa gumegira n'ubundi Yovana urashobora ukunda ikintu ashobora kukiviva no gikunda gute ndakunda umuziki ndazi no kuwutamba uraza kuducishiriza rero niho hasi turereka abakunzi yuko ivyo uriko urababwira batore kurababesha abantu benshi bazi yuko ibi bintu tuvugira imbere ya kamera tuba turiko turabesha umwanya cameraman witegure araza kubicishiriza ko gato hama ndakunda abana banje ngeyo mbyutse mu gitondo icambe kwanza ikimbanza kwanza gukora ndavyuka mu gitondo kare kare kugira mbone yuko abana banje bagiye ku ishuri banyoye icayi basa neza bambaye uniforme zimeze neza ego hama ibindi byose nza kubikora ari uko namaze kurungika abana ku ishuri mbonye ko bameze neza nibwo buzima bwanje bwa misi yose Melise afise abana bangahe Melise ni umumama w'abana batatu umuhungu umwe n'abakobwa babiri Melise uko tumubona uno munsi imbere ya kamera uraberewe bisa neza wisize aka makeup neza karagufata niko wamara mu buzima bwa misi yose cyangwa utari kuri kamera dusanga ebana no gukaraba mu maso ufise n'ingonera hewe akantu bita agafresher urumva no mwijoro nahuza mwijoro nka saa saba z'ijoro ukaza gusa kuncunguriye usanga nakamwana ndani ko gute oya gafresher vraiment ndakunda kandi ni kuva kera kuva nkiri muto narakunda fresher cyane ndakunda mfite ibintu byo kwikora ndabikunda cyane Melise ukunda gufungura iki kintu nkunda gufungura ndakunda ibijumbu uratubeje abakunzi ba BTS yaratubeje ego no papa no kwisuku babesha ndakunda ibijumbu ndakunda n'ibiharage urazi gituma mvuze kutubesha Melise urakunda inyama reka ndabivuge nta na rimwe ndazi wawe ngo mbure inyama Melise bakunzi ba Melise wiwe abari inyama zitetse inyama zokeje inyama zikaranze inyama sinzi ego sindavyanse sindavyanse ego inyama ndayiteka ndayikunda ariko umbwiye ati injya ukunda urabona abana kubera abana barakunda barya akanyama babona ko gasosi iki ariko uvuze injya nkunda prefera ndaziriye numva yuko umutima vraiment ubugiye mu kibanda kunda ibijumbu n'ibiharage nayo katana ari muri gero biteka iwawe ndabiteka mbere banashima mpanda biteka natunte nabikumbe kuko abana ntibabikunda abana ntibakunda izonga ariko ndashaka kwitekera twiwawe ku ruhande abantu kabatekera ibyo bakunda zo guteka ubukono bwinshi nk'abarozi wapi Yes Melise reka ndagushimire ku mwanya wawe ariko imbere yuko turangiza ikiganiro ugira akajambo kamwe ubwiye abakunzi bawe bagufana muri filme abakunzi bakunda ibikorwa byawe ari umugambi mu migambi imisango dufise itwagurira akarere ibashigikire mu gutera ubuzi butandukanye itanga ubuzi bushoboka kuko turi kumwe twese byose birashoboka nibamara kwagura ubwo buzi bagatera ubwo buzi abajene bazora ubuzi bwabo twemeze bafite twabugwaye nibaza ko Yes Melise ndashimire cyane ku mwanya wawe hama nizere yuko n'ikindi gihe ninasubira kuko nishwashwa zungamurikira kuko murakoze cyane kandi anyafite ibyo murakoze cyane yes bakunzi ba BTS ndashimiye abantu bose mukunda dukurikirana ndabashimiye gufata umwanya wanyu mugakurikirana ibiganiro bya BTS turabizi basha mu kigo bitumye twinshi mufise ayandi ma occupation y'wanyu ariko ntako mutagira mu kutuba hafi ibyo byose muravyirengagiza ako kandi atore mu wese mukavuga ati reka dukubitire kuri BTS turabe bishasha ndabasaba yuko umutima mu wamana muzobandanye mukurikirana ibiganiro bya BTS mugerageza kugira partage mu bishikane kuri adashoboka utaragira sabone wewe numubwira ati warahanze cyane yes yari BRENDA KAJOL kuri micro behind camera yari Amos Kelly turabakunda cyane ciao